munsi nagomba twige kuri aya majambo. N'amajambo akomeye cyane. Mwari muzi yuko Imana ishavura mbega? Imana irashavura. Imana hariho ibintu biyirakaza. Imana irarakara. Abe nta muntu n'umwe adashavura. Ariko uko dushavura twese ntitwigenza kumwe. Naho biruko iyo ushavuye ntumara umwanya muremure ushavuye, ntumara umunsi wose ushavuye, izuba ntirirenge ushavuye, kuko ishavu ni ribi cyane. Ni ukuvuga ngo iyo uhaye ikibanza kinini ishavu, ni ukuvuga ngo usanga wakoze ibyaha byinshi cyane. Ni ukuza rero turihangana kugira ngo ishavu ntiturihe ikibanza kinini. Iyo shavura n'ibisanzwe, ariko ni gute utokora amakosa mu gihe ushavuye? Kuko no mu butungane udashobora kwitwaza ishavu ngo nari nashavuye ngo hanyuma ngo nca tera ibuye, ngo nari nashavuye ngo hanyuma nca ndamwica. Oya, utegerezwa guhanwa. Ko ndabereka ukuntu Imana nayo muri kamere kayo bishika igashavura. Mugabo ishavu ry'Imana ni ryiza. Voilà, ishavu ry'Imana ni ryiza. Imana irarakara. Mugabo Imana irakazwa n'iki? Imana kenshi irakazwa n'ibyaha byacu. Imana kenshi irakazwa n'ivyo iba yaratubwiye hanyuma ntitube turiko turabikora. Voilà, tugomba turabire hamwe bimwe mu bintu bishavuza Imana bigatuma yiyumvira no kurandura n'abantu. Bimwe mu bintu bituma Imana yiyumvira kurandura abantu ikagira uburake bwinshi, ni mu gihe abantu bariko barahahazwa, abantu bariko baragirirwa nabi, bariko bararenganywa. Nivyo naho borenganywa, abo bariko bararenganywa bose ntibishimisha Imana. Ariko hariho ibintu bibabaza Imana gusumvya ibindi. Ni mu gihe umupfakazi canke imfuvyi canke umuntu ntaho nikora ariko ararenganywa. Ivyo bintu birababaza Imana cane cane cane. Umuntu rero abariko arabikora baraheza bagahigura n'Imana. Ni ukuvuga ngo uburake bw'Imana buraheza bukamuziringirako. Reka dusangirire ijambo ry'Imana riri muri Kuvayo igice ca 22 ku murongo wa 22. Haravuga ngo nihaze hagire umupfakazi canke imfuvyi mucuranguza. Nimwagira ico mu bacuranguza ko na gatoya bakantakambira, sinzobura kubumviriza, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo, maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota. Abagore banyu bagasigara ari abapfakazi, n'abana banyu bakaba imfuvyi. Murumvaga yemwe uburakari bw'Imana? Iti umuntu wese azobacuranguza abo bantu mvuze. Voilà, gucuranguza niki? Gucuranguza ni ukuburi kurarenganya abo bantu. Ni ukuvuga ngo umuntu ari umupfakazi, umuntu ari imfuvyi canke umuntu ntaho nikora, ukamurenganya imbona nkubone, ngo nta buryo afise, ntazokwitwara, iki kintu ciwe ndagitwaye, ntazonkwirikirana, ntazondondera, nta nguvu afise zukunkwirikirana. Voilà, ukamufata mwene uko. Mwaburana muri sentare ukamukina makinasi, uno munsi ukazana abavoka canke uno munsi ukaja muri sentare nawe atazi na kimwe, hanyuma akazobona bamusomera urubanza, ngo urubanza rwaciwe impaga ngo kubera utaje. Uwo mupfakazi agapfira ku nzira, agumaza asubirayo, yadandaje agatongo, agatonga gahereje muri vya bindi, kandi uzi neza mu mutima ko uriko uramurenganya. Ashobora kuba ari imfuvyi, iyo mfuvyi uzi yuko uriko urayirenganya, canke ashobora kuba ari ntaho nikora ubizi neza yuko uriko uramurenganya.
ibi bintu rero ni ukuvyitondera. Reka tuze turahanurana. Ugomba ko uburake bw'Imana bukuziriringirako, ugomba yuko ishavu ry'Imana rikugwako ryose, ucuranguze umupfakazi, ucuranguze imfuvyi, ucuranguze ntaho nikora. Voilà, abo bantu ubarenganye, aho ni uzoba ugomba yuko Imana ikurekurira uburakari bwayo. Reka tuje mu gitabo ca Zekariya igice c'indwi ku murongo w'10. Haravuga ngo kandi mureke kurya abapfakazi n'imfuvyi n'ingenzi n'abanyarucari, ntihagire n'umwe muri mwebwe yigira imigabo mu mutima wiwe yo kugirira nabi mugenzi we. Ngo kandi mureke kurya imfuvyi, mureke kurya abapfakazi, mureke kurya banyarucari. Bibiliya murumva yuko izi banyarucari. Imana rero iravuga iti mureke kurya banyarucari, imfuvyi, abapfakazi. Aba bantu Imana irabakurikirana cyane. Aba bantu ukoreye ikibi, aba bantu Imana nayo iraheza ikibuka kuri we. Ico ngomba kuvuga ni iki? Mu gihugu cacu, mu gihugu c'u Burundi hari akarenganyo kenshi, kandi mu bariko barenganywa n'uyu mugwi w'abantu mvuze, abo bapfakazi, izo mfuvyi, banyarucari, kino gihe bariko bararenganywa. Umupfakazi ntagira ijambo, imfuvyi ntigira ijambo, nyarucari ntagira ijambo. Ahantu batanga akarorero, Afande Yozefu batazira vyenya arapfunzwe azira ubusa. Hakabaho rero n'abandi benshi usanga bapfunzwe. Ifato rero murumva yuko ituma Imana ishavura, Imana ikemera gukorora uburake bwayo. Ivyo rero ntibihumira gusa abo baba babikoze, ariko birahumira n'igihugu. Mu gihugu huzuye aka karenganyo, mu gihugu huzuye guturubika abantu, gucuranguza abantu, voilà, banyarucari, imfuvyi, abapfakazi, ico gihugu ntigipfa carateye imbere. Ico gihugu kigira umuvumo. Mwiyumvire, umugore iyo abuze umugabo arababara cane, umwana iyo abuze umuvyeyi arababara cane, aba yiswe imfuvyi. Abo bantu ndondaguye ntibazosubira kubaho neza. Ivyo papa canke mama yahora azana ntibazosubira kubironka kwa kundi. Urukundo yahora bakunda ntibazosubira kururonka. Usanga bibabariye, usanga bamerewe nabi. Ca wiyumvira rero urenze kuri ubwo bubabare, uciye usongera isibe. Ni ukuvuga ngo ubu bacumise imbugita mu kiguma kitarakira. Nico gituma Imana ivuga iti uburake bwanje buzobazingiririkira. Voilà. Rero abarundi kino gihe turi mu minsi 40 yo kwisonzesha twibabariza igihugu cacu, dusenge dusaba Imana ngo ihindura ibintu, akarenganyo kaveho mu Burundi, ubutungane bwigenge, ubutungane bucize ibereye, harimwo nizi zabanyarucari, abapfakazi n'imfuvyi. Akarenganyo kabandanije gakora mu Burundi, kandi abagakora muri iyizi nta terambere twopfa twarashitseko. Ivyo tuvuga ngo mu bihumbi 2020 mu bihumbi 2040 ngo twoba dushitse ku ntambwe, nta ntambwe tuzotera mu gihe igihugu c'u Burundi camunzwe na ruswa, mu gihe camunzwe n'akarenganyo katagira izina. Rero wowe uri kuranyumviriza niwe wiyizi, ukabuzi neza yuko hari umupfakazi, nyarucari, imfuvyi, wowe uri kurarenganya. Ivyo bintu bihagarikire ngaho, kuko umwanya n'umwanya uburake bw'Imana burashobora kukuzingirikirako. Wiyumvire nko mu gihe woca ugira accident canke ugapfa, wiyumvire ingene worangiza.
wogira iherezo ribi cyane kuko urengutse bukama. Imana yokubaza iti ujya muntu ntiyari umupfakazi mbega utego wewe rirya tongo ntiwagovye kuri munyaga utego wewe si wamucuranguza muri sentare ukunuku utego wewe ijya mfuvyi si wayigirira ibi nibi ego wewe ijya mfuvyi si wayihama ego wewe ijya mfuvyi si wayomoye ego banyarucari wabagiriye ibiki fashanyo yari igenewe banyarucari si wayitwaye tego voilà wowe uri kuranyumviriza wowe ni wuzi ivyo urimwo kabuzi yuko uri kuragira ikintu kuri aba bantu mvuze usokore nimba ari urubanza wari washize muri sentare urusokore hakiri kare. Gucuranguza umupfakazi kumurenganya izuba riva imfuvyi nyarucari twebwe twese abarundi twese uri kuratuzanira umuvumo uko ni kumuvumuza atware barya imfuvyi barya abapfakazi barya abanyarucari baragowe. Ibi bintu bagabo umuntu ariko arabikora nabireke. Iki Imana isubiriza mu ndumane abantu bariko barakora ivyo ngo uburake bw'Imana burabasatura hanyuma ngo abagore babo bakaba abapfakazi nabo n'abana babo bakaba imfuvyi. Rero mu bintu wokwirinda mwene data wokwirinda kurenganya aba bantu wokwirinda kubacuranguza. Sinzi uwo ndiko ndabarira mugabo wewe uri kuranyumviriza uriyizi neza mu mutima. Voilà. Wihane ugaruke ku Mana hanyuma ivyo wari kurarenganya kuri uwo mupfakazi cyangwa kuri iyo mfuvyi cyangwa kuri nyarucari ubimusubize umusabe imbabazi. Voilà. Imana izonezerwa. Imana ntiyanka abanyavyaha ariko iranka abantu baguma bidadirira mu kibi kandi uzoba ukuyeho na wa muvumo wobaye ku gihugu cacu. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashike mu icyo ry'abarundi bose turamuhaye kaze.